nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyakubahwa shiganje wa mbere wa leta y'u Burundi nyakubahwa mukuru wa sentare ntanyuzwa nyakubahwa mukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro rya leta y'u Burundi nyakubahwa muhuza w'abarundi banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nkenguzamateka banyakubahwa abashinga amateka namwe bakenguza amateka banyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane agateka zina muntu n'iterambere ridakumira banyakubahwa abashikiranganje mugize leta y'u Burundi banyakubahwa muri mu nama nkuru y'ubucamanza nyakubahwa buramatari w'intara ya Bujumbura yakiriye ibi birori banyakubahwa murongo y'inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano banyakubahwa bakuru b'amasentare asanzwe n'aya gisirikare banyakubahwa bakuru b'amaparake makuru n'amatoya banyakubahwa bacamanza namwe bashikiriza amanza banyakubahwa bafasha ubutungane mugize umuryango w'ubutungane banyakubahwa murongo y'inzego z'abashingwamanza banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu mu gihugu cyiza cy'u Burundi banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cyiza cy'u Burundi batumire bahire umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuteye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mbanje gushima cyane gose Imana nkuru kibirengeye umuremye ijuru n'isi yo yadutoranirije iki gihe cyiza tukashika turi bazima ngo tube dukoranye turi mu mutamana w'ubutungane ngo duhimbaze bino birori vyiza rubise ivyizigiro vya kazoza keza Imana nihabwe icubahiro kibereye ibihe bitazoshira kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2025 turamutse dutangura umwaka w'ubutungane mushasha mu nkundire mbanze nkengurukire cyane nyene cyori mukuru w'icacu cyacu Burundi we yateye iteka ibi birori ni kimenyetso gikomeye kigaragaza ikibanza ubutungane mu gihugu cyiza cy'u Burundi kanatsinda niwe mucamanza kizigenza muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi niwe ari ku ngoma y'ubutungane muri iki gihugu mu nkundire kandi nkengurukire mwebwe mwese mwitabiriye ubutumire mwaronse twizere ko mwashimye gusangira ibi birori n'urwego rw'ubutungane kuko mu bufise kumuzirikanye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza banye niteka banyakubahwa batumire bahiye mu birori nk'ibi abarongoye ubutungane basanzwe bafise umugenzo mwiza wo gutora icivugo urwo rwego ruzogenderamwo umwaka wose uyu mwaka rero hatowe icivugo kivuga kiti ubutungane bwigenga bushingiye ku manza ziciwe neza zigakurikizwa mu gihe kibereye buzofasha gushika ku mbona kazoza y'igihugu cacu mu nkundire muri kano kanya tugerageze gutahura kumwe iki civugo abarundi barayamaze bati ahari abantu ha murunturuntu barongera bati aho bumwe butari buteranywa n'inyama
ahari amahoro umuhoro uramwa, kandi bati ahari amahoro urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu. Ivyo bigasigura ko amatati n'ivyaha bidashobora kubura mu mibano y'abantu isi kimeze uko imeze. Ariko abarundi bamanye ishaka ryo gushika ku mubano mwiza urama, ari nayo mpamvu baciye iyo myibutsa bashaka kwerekana akamaro k'ubutungane nyabwo. Umuntu ntiyamanye icyaha, ariko camuje ko mu nyuma kuko Imana yamuremye mu ishusho yayo. Icyaha rero nk'uko igitabo mpanavyaha cyacu kibisigura, ni igikorwa umuntu akora canke yirengagije gukora, kikaba giteye kubiri n'umubano w'abantu, kandi kikaba gihanwa n'amategeko. Aho Adamu na Eva bacumura ku Mana, nta gitabo mpanavyaha cyo mu buryo bufadika cariho. Eka n'igihe Kayini yica mwene wa Abeli nta cariho, ariko haratanzwe ibihano nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka. Kandi iyo Mana igihugu cacu cyayihaye ikibanza ca mbere nk'uko vyanditse mu ibwirizwa nshingiro. Imana nkuru kwibirengeye niyo yaca imanza, ikaba umushikiriza amanza, ikongera ikaba umucamanza. Mu nyuma ubwo bubasha Imana yahavuye ibuha abantu, maze uvugishwa n'Imana Mose aca yandika ivyagezwe, arivyo vyahavuye biba urufatiro mu kwandika ibitabo vy'amategeko yabaye agenga imanza z'ivyaha canke yagenga imanza z'amatati. Nico gituma igihugu cacu kuva kera camye gitunganije ku buryo hamaho urwego rutatura amatati igihe cyose yadutse hagati y'abantu, rukongera rugahana abakozi ivyaha. Ivyo bikaba biteganijwe mu ngingo y'amajana 210 y'ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi. Imanza ziri imigwi myinshi bivuye kuri kamere k'ingorane ziri hagati y'ababuranyi, ariko mu vy'ukuri ziri mu mice mikuru ibiri. Hariho imanza z'amatati, hakaba n'imanza z'ivyaha. The future is renewable. Explore diverse products and suppliers on Alibaba.com. Reduce trial and error. Download now. Umuntu aciye ibigori mu murima wa Murundi atamuhaye uburenganzira, abakoze icyaha cy'ubusuma bukabije. Uwakorewe ico cyaha yitura inyamiramabi canke mushikiriza amanza. Ariko urimye itongo agitigiwe, hama hakaza uwundi muntu akavuga ko ari gwiwe, agashaka kuri mwaka, ayo acaba amatati. Abo baca bitura abahuza bo ku mutumba, udashimye akunguriza muri sentare. Iki civugo tugiye kuzogenderamwo kije mu gihe nyaco, kuko gihuriranye n'ibona kazuza y'igihugu, aho mu mwaka wa 2040 Burundi buzoba ari igihugu cifashe, hama mu mwaka wa 2060 ikaba igihugu giteye imbere. Iki civugo kigamije gushira mu ngiro iyo mbona kazoza. Aho rero ubushikiza amanza busabwa kuhabera amaso kugira ngo urwego rw'ubutungane ntirusigare inyuma mu iterambere, kandi ntirube intambamyi mu iterambere ry'igihugu, ahubwo ubutungane butiza umurindi iryo terambere mu guca imanza neza kandi n'ingoga zikongera zigakurikizwa vuba. Umuburanyi yemera ko arushijwe, akirinda kudindiza imanza yunguruza kandi atakura afise, abaterereye mu iterambere ry'igihugu. Abahinga mu vy'ubutunzi barakwiye kwerekana neza uruhombo igihugu n'umuryango bigira ku rubanza rumaze ikiringo kanaka, hama habe guhimiriza abacamanza n'ababuranyi kutadindiza imanza, n'amategeko azoheze ahinduke yisunze ico cigwa mu gushinga gusha ibiringo amatohoza yomara kuri parake na sentare. Abantu mu butungane barangana, ariko iyo ubutungane bubuze haba habaye ubusumbasumbane mu bantu.
ijambo umucamanza rikomoka ku ijambo ry'igiswahili kunyamazisha, naryo rigasigura mu kirundi gucecekesha. Ku vy'ukuri umucamanza aca imanza zibereye aba acecekeshejwe ijwi ryose rivuga ikinyoma kugira ngo ubutungane bwame bushizwe hejuru mu gihugu. Aho ubutungane rero bubuze, aho hantu haba hacecekeshejwe ijwi ry'Imana. Twihweje rero uko imanza itohozwa mu gihugu zikongera zigacibwa, dusanga imanza rero hamwe zidindizwa n'abantu baburana badafise ukuri, kanatsinda mu rubanza haburana babiri ariko hafise ukuri umuntu umwe. Udafise ukuri ntashiraho intahishize kandi azi neza ko atakuri afise, ariko kubera agatima kabi akunguruza, hanyuma akitura agasambura manza, mbere akitura ubushikiranganje bw'ubutungane asaba ko urubanza rusubizwa itoto, mbere avuye aho akitura urwego rukuru rw'ubucamanza, aba ariko adindiza imanza, akaba asasiye indava uguhomvya umuntu n'igihugu, akaba asubije inyuma iterambere. Aho ntituvuze imanza zicika zikaba ntabanduka zigakurikizwa, ariko ababuranyi bakungururiza ikurikizwa, naho ne badashimye bakitura ubushikiranganje bw'ubutungane basaba ihinyuza rya kabiri ry'ikurikizwa ry'urubanza kandi atakuri bafise. Ikindi gituma imanza zitanyaruka n'abacamanza baca imanza za ngondagonde, zimwe atawo kwemera ko ziba ntabanduka canke ngo zikurikizwe, bigatuma wa wundi afise ukuri ariko yatsinzwe aguma yunguruza kugira ngo rabe ko azoteba agashikira umucamanza atinya Imana, acizibereye n'izitunganye, azi kandi yahisemo gucecekesha ijwi ryose ry'ikinyoma mu gihugu. Uwo rero ntiyunguruza kubera agatima kabi afise, ahubwo aba yabitewe na wa mucamanza agabitanya, azibiranye ijwi ry'Imana mu gihugu c'amavukiro, ahongewe ingurire canke akizangondagonde kubwo kutamenya amategeko. Ikindi kandi gituma imanza zidindira ni imanza zicika ufise ukuri agatsinda, ariko zikaba zanditse nabi cyane, aho mw'iciro ry'urubanza umucamanza nko ku manza z'amatongo atavugaho itongo riri uko ringana, aho ayo rihana karimbi atumbereye, canke mukuruca akaba atahamagaye abegwa n'amatati bose nk'abavukana, canke abo bose bafise inyungu mu rubanza ngo bahabwe ijambo kugira ngo ntibahengere rwa rubanza rwa mbere ruheze ngo nabo bace bashingisha urwabo rushasha. Imanza ziradindira kandi bivanye nuko amategeko atunganijwe. Urasanga amategeko yaruguruye cyane ku buryo nko mu manza z'ivyaha ukekwa ko icyaha akaba afunzwe arekuriwe kwitura sentare inshuro 5 zose asaba ko yoburana yidegemvye. Ivyo bituma sentare iteba kwihweza rwa rubanza mwido nido mpaka ibanze iheze kwiga ivyifungwa ry'uwagiriza icyaha. Aho ntituvuze aho nk'imanza z'amatati ababuranyi bakoresha impapuro nk'ivyemezo mu kuburana, umwe muri bagaca azihakana kavuga ko ari za magendo, agashashingisha urubanza rw'icyaha kugira umushikiza amanza atohoze kuri izo mpapuro arabe ko atari za magendo canke z'ukuri. Ivyo bituma rwa rubanza rw'amatati rubangira kugira ngo habanze hacike urubanza rw'icyaha rube ntabanduka, bigaca bidindiza rwa rubanza rw'amatati. Yaba ariyo sentare nyene ica igira ko ico kibazo biba binyaruka, ariko twa amategeko abivuga. Turasanga kandi imanza ziteba guhera kubera ababuranyi bamwe bamaze gutsindwa, urubanza rukaba ntabanduka, bace basubira mu bahuza bagashingisha urubanza rushasha, bagasubira gutanguza rwa rundi nyene rwamaze guhera, maze abantu bakama mu manza zidahera. Kuvyerekeye imanza z'ivyaha dusanga amatohoza ya mbere akorwa ku buryo
budatuma uwakorewe icyaha ashumbushwa vyoroshe mu gihe icyaha cyo kwagira uwagikoze kuko amatungo y'ubukekwa ko icyaha ataba yatohojwe ko ukangana mbere anafatwe kugira umwe yagirizwe icyaha n'icyamwagira amatungo acagurishwa wakorewe icyaha abone gushumbushwa. Nitwo kwibagira ko yabene gihugu bamara umwanya munini mu manza baburana canke basaba kwakirwa ntibakirwe neza kandi ku gihe bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu kuko uwo mwanya bamara abari wo bokoresha mu guteza imbere igihugu. Ikindi nuko kuburana bisaba uburyo ugasanga urubanza ruheze hasohose amafaranga menshi yokoze ibindi bikorwa biteza imbere imiryango cyangwa ugasanga abantu baburana ibintu bifise agaciro gato urubanza rukaza gucika yakoresheje amafaranga arengeye cya kintu naho atsinze akaba hakuye uruhombo. Aha bisaba ko sentare zihagabira maze uburyo bwakoreshejwe n'ubutsinze bugaca burihwa n'ubutsinzwe nk'uko amateka bivuga ariko kandi n'ababuranyi bakabisaba. Ikindi nuko mwitohoza ry'imanza bishika abantu bakanka kuza mu butungane kuvuga ukuri urubanza rucike neza uwarenganijwe arenganurwe canke abantu bakanka kwita ubutungane vuba ngo bazokwitaba ku mutahe wa gatatu ukutita umutahe naho woba umwe birahanwa n'amategeko mpanavyaha. Ivyo vyose bidindiza imanza bigasubiza inyuma iterambere. Aha tugatera kama abarundi bose ko imanza tacho zibungura cyangwa tacho zungura igihugu boziheba hakiganza ukuri mu gihugu umwe wese akajya ivyo yabiri yakuya. Abacamanza n'abashikiriza manza bofata nkama icyo civugo baca imanza zibereye kandi zinyaruke batohoze neza kandi mu ntumbero yo kumenya ukuri kuko bizofasha gushira mu ngiro yambona kazuza y'u Burundi bwifashe mwaka 2040 n'urundi buteye imbere mwaka 2060. Yani cyubahiro mukuru w'ugucaciza cy'u Burundi kaba n'umucamanza kizigenza banye niteka banya kubahwa mwese batumire bahire. Mwaka w'ubutungane turangije harabonetse umwimbu ushimishije naho ibibazo bitabuze. Mu bushikiriza manza twari dufise igitigiri cy'amadosiye yo gukora kirenga 27,221 ayashika 19 549 akaba yaraheze no kuvuga bice 72%. Mu bikorwa byo kugendura ubusho n'amabohero abashikiriza manza bo mu gihugu cyose barashoboye gutezura abafunzwe by'agateganyo imanza zabo zitarashikirizwa amasentare bashika 7,509. Kuwa 14 kwezi kwa11 mwaka 2024 hisunzwe iteko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/126 yo kwa 3 kwezi kwa10 mwaka 2024 rigirira imbabazi abafungwa bagirizwe ivyaha bito nyene icyubahiro umukuru w'icacu kiza cy'u Burundi yaratanguje isekeza kibohora ikuru rya Muramvya ryo kurekura abanyororo bangane mu 5,442 bari bafungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu. Iryo sekeza ryo gutezurira abanyororo ryaciye rikogwa maze abanyororo barekugwa naho ahari abari bagize umugwi ujejwe ko barekura batigenje neza abo nabo bakaba bari kwakurikanwa n'ubutungane. Muhero yose igihugu yarasubiye kandi kugenzurwa ubushikiriza manza butunganya intonde z'abanyororo bogirirwa imbabazi aho intonde zatunganijwe nko kibohora ikuru rya Mpimba mu kwezi kw'indwi mwaka 2025 haramaze kurekugwa abanyororo bashika 106. Abandi batararekugwa haba ku Mpimba haba mu yandi mabohero intonde z'abazorekugwa ziriko ziratunganywa. Uyu mwaka amasentare makuru y'igihugu hamwe n'amaparake ayakukira yararonkejwe abakozi bashasha basubiriye abakukurutse
n'abashengeye naho tugikeneye abatari bake. Turashimiye leta y'u Burundi ku buryo bwo kwiyunguruza iheruka kuronsa amasentara mwamwe eka n'abafasha igihugu mu iterambere barafashije ubutungane bitari bike muri uyu mwaka w'ubutungane turangije. Tukifuza ko vyobandanya mu masentara yose hamwe no mu gushikiriza amanza. Vyobandanya mu masentara yose hamwe no mu gushikiriza amanza. Parake nkuru ya Repubulika y'u Burundi yarashoboye kugenzura amabohero yose hamwe n'amaparaki. Aho hose twarashoboye gusuzuma ibikorwa by'abashikiriza amanza, turongera turahanahana ivyiyumviro bijanye n'ingene ibitagenda neza vyokosorwa. Nico gituma umwimbu ujanye n'akanovera k'ibikorwa by'abashikiriza amanza utera wiyongera, eka no kubitigiri no kubijanye n'ubwinshi umwimbo ni mwiza cyane. Urwego rw'ubutungane ruri ku kivi koko. Naho muri rusange dushima ibikorwa byaranguwe n'abashikiriza amanza, abanditsi n'abanyamabanga b'amaparake muri uyu mwaka dusozereye intambamyi ntizabutse. Mu ntambamyi nyamukuru twaronse mu gushikiriza amanza harimo izi: abakozi baracyari bake umuntu agereranije igitigiri cyabo n'ibikorwa bihari, eka n'ibikoresho bifasha abo bakozi mwirangurwa ry'imirimo yabo ya misi yose ahatari hake byarashaje, ahandi nta bihari. Aha twovuga cyane cyane amamashini nyabwonko n'imiduga y'amaparake ahatari hake ntayo bafise. Mu maparake baracandikisha ikaramu idosiye, bahejeje bakaziha umunyamabanga wa parake kugira bimwe vyandikwe ku mashini. Ivyo biratuma cyane umwanya munini utakara n'ibanga ry'amatohoza ntiribikwe neza. Twifuza ko umushikiriza amanza wese aba afise imashini nyabwonko yiwe n'akamashini gasohora ivyanditswe kitwa imprimante kugira ntasubire gutakaza umwanya. Harabaye kandi n'abadohotse kwibanga barigenza nabi. Abo rero bamwe barahanuwe abandi barahanywe. Twizeye ko amakosa ateza iceye urwego rwose agiye kugabanuka. Amabohero aracarimwe abafungwa benshi. Zimwe mu mvo zibituma nuko abashikiriza amanza bataritaba ku bwinshi. Akamo tubatera ko gufata amatungo y'abagirizwa ivyaha kugira uwakorewe icyaha azoshumbushwe. Bituma rero umushikiriza amanza aca yihwabira gushira wa muntu mwibohero kuko atabona uko yosigurira uwakorewe icyaha amubajije ukuntu azorihwa ivyiwasahuwe canke yatakaje. Aha twongera gutera akamo abashikiriza amanza n'inyamiramabi guhindura ingendo maze icyaha bagitohoze neza ku mpande zose mu ntumbero yo kwerekana ingene wakorewe icyaha azoshumbushwa maze hafungwa bagirizwa ivyaha bikomeye, bamwe barekuwe hari icyo bonona mu kibano c'abantu. Uyu mwaka turangije dusanga ivyaha biza imbere y'ibindi ari ibi: ubusuma bukabije buza ku gitigiri cy'ibihumbi 5,451, ugukubita no gukomeretsa umuntu igitigiri cy'ibihumbi 2,505, amasanganya mw'ibarabara 1,134, kwambura umuntu twiye kugwenga 633, gukora no gukoresha impapuro z'amagendo 443, gufata abakobwa n'abakenyezi ku nguvu 415, guhohotera uwo bubakanye 271, kugumuka ku ngingo za sentare 212, ukurandura imirima 169, urudanaza rw'abantu 109, ubuhemu ku giti cya 78. Ibi vyaha kugira ngo umwaka utaha bizobe vyagwanijwe bikwiriye, tuzokwicara dusorongore imvo zituma abenegihugu babikora hama dutore umuti urama. Muri uyu mwaka w'ubutunganiro dutanguye
nagomba nsabe abashikiriza amanza ko basubira bagakora bivuye inyuma kugira barushirizeho umwimbo baronse uruhara rw'urwego rw'ubutungane mu muvuduko w'iterambere mu gihugu intasubirizwa akanovera k'ingingo zifatwa muri ico gisata niho kazotuma umuntu wese ari mu gihugu akora utwiwe adakebaguzwa kuko azoba yizeye ko we n'amatungo yiwe bikingiwe. Mu guheraheza nashaka gusaba abashikiriza amanza ko iki civugo cy'uyu mwaka bogifata kumuzirikanye kugira bazokigendere umwaka wose. Dusabe igihugu nacyo kibashigikire mu byankenegwa na cyane cyane kuduza agahembo kabo kuko mu ndaharara inzara akazinduka inzigo. Yani cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza. Banye niteka banyakubahwa batumire bahiri. Inyuma y'ikiruhuko c'abacamanza n'abashikiriza amanza aho intaye z'icese zari zarahagaze nagomba nsozere nsaba nyakuba mukuru wa sentare ntayinyuzwa ace yugurura icese imiryango y'amasentare yose mu gihugu. Niharamba ubutungane mu Burundi bwacu murakoze Imana niduhezagirane. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza. Nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka nshingamateka. Nyene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nyakubahwa murongoye sentare ijejwe kubahiza ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, nyakubahwa muhuza w'abarundi, banyakubahwa mugize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, banyakubahwa bashingamateka n'abakenguzamateka, nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane hagati y'akazina muntu iterambere ridakumira, banyakubahwa bashikiranganje mugize leta y'u Burundi mwaje kwifatanya natwe, nyakubahwa mushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika, banyakubahwa mugize inama nkuru y'ubucamanza, banyakubahwa mugize inama nkuru y'ubucamanza, nyakubahwa buramatari w'intara ya Bujumbura mwatwakiriye, banyakubahwa mugize umuryango mwiza w'ubutungane, banyakubahwa ntwazangabo nkuru mu gisirikare no mu gipolisi, banyakubahwa muserukira ibihugu byanyu mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe yigenga mpuzamakungu aha mu Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe aharanira ibyicaro bya politiki, batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere kuri bose. Kuri uyu munsi mwiza wo gutanguza umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 mu nkundire nyine cyubahiro mbanze nkingurikira Imana mushobora byose birazigamye igihugu cacu hamwe n'indongozi zose ikaba natwe ikaturinda imitego ya sekibi tuyihaye icyubahiro cayo mu kuyikomera amashi. Mu nkundire nyine icyubahiro namwe kwizina ry'urwego nserukira ndabakengurukire cyane kuri iteka muduteye mu kuza gutanguza umwaka w'ubutungane. Dushimire namwebwe mwese batumire bahire mu byubahiro byanyu mwese mwafashe umwanya wanyu uzimvye cyane mukaza kwifatanya natwe, kikaba ari ikimenyetso cy'uko
akamaro k'urwego rw'ubutungane mu gihugu mugaha ikibanza ca mbere. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu mukaba n'umucamanza kizigenza banyene iteka bubahwa mwese batumire bahire. Umwaka w'ubutungane wa mutangura mu kwezi kw'icenda k'umwaka ugaherana n'ukwezi k'umunani k'umwaka ukurikira, maze ibirori byo kugurura bikaba birongorwa na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu nk'uko ingingo ya 35 y'ibwirizwa nimero 1 akarongo karambitse 21 ryo kuwa gatatu myandagaro 2019 rigenga sentare ntanyuzwa ribitegekanye. Twuguruye umwaka w'ubutungane ku civugo kivuga giti: ubutungane bwigenga bushingiye ku manza ziciye neza zigakurikizwa mu gihe kibereye buzofasha gushika ku mbona kazoza y'igihugu cacu. Ubwigenge bw'ubutungane ahanini buhagaze ku mucamanza we ahamagariwe guca imanza no gutunganiriza abamwituye ataho ahengamiye yisunze amategeko ajanye n'imburano ababuranyi bamushikirije. Ariko kandi hariho nibisabwa leta kugira umucamanza ashobore kurangura ibanga ryiwe adakibaguzwa. Ladies over 180 pounds, start your 7-minute ibanga ryiwe adakibaguzwa. Ijambo ubwigenge bw'ubutungane ririmo ivyimviro vyinshi. Muri ivyo hariho agahembo abakora mu rwego rw'ubutungane bateza kuronka. Uyu munsi turiko turabona abacamanza n'abashikiriza manza b'intungane kandi baciye ubwenge bariko barava mu rwego rw'ubutungane ku murindi munini bahunga agahembo gato bakaja gukora mu bindi bisata. Ako rero kakaba ari agahombo kanini ku rwego rw'ubutungane. Hariho n'abandi bamwe bahitamwo ingendo mbi yo gusegesha intahe bitumwe n'ako gahembo kintica nikize. Tukaba dusaba ko ico kibazo c'inkoramutima rwego rw'ubutungane leta yogitorera umuti. Inzira agahembo k'abakora mu rwego rw'ubutungane icamwe: abakozi bakora mu rwego rw'ubutungane bafise amategeko abagenga atandukanye n'ayari muri statut général des fonctionnaires, ariko dusanga mu bisata bindi bifise amategeko agenga ivyo bisata amastatut spéciaux abakozi bo mu rwego rw'ubutungane ari bo bonyene imishahara yabo ikirinda guca muri fonction publique. Ivyo navyo bigatera ibibazo vyinshi mu rwego rw'ubutungane. Tukaba dusaba yuko itegurwa n'imishahara y'abakozi bo mu rwego rw'ubutungane yobera mu rwego muri urwo rwego nyene, hanyuma iyo nteguro ikaja gusuzumirwa mu bushikiranganje bujejwe ikiga ca leta nk'uko ariko bikorwa mu bindi bisata bifise amategeko abigenga. Ngarutse ku manza, urubanza ruciwe neza n'urubanza ababuranyi bose baba barengutse bagashikiriza imburano zabo, bibaye ngombwa bakumvirizwa ivyabo na vyose, ndetse aho bishoboka sentare ikishikira ahabereye amatati ikatohoreza cane ahabereye ivyaha, maze umucamanza agaca urubanza ataho ahengamiye yisunza amategeko. Abacamanza bahamagariwe rero guca imanza bisunza amategeko, bakitwararika na ntaryo gutohoza imanza neza, kwegeranya ivyemezo vyose bikenewe bishingiye kugira umucamanza aronke umuco ku matohoza bari karagira kugira abenegihugu baronke ubutungane bwiza. Urubanza rukurikijwe mu gihe kibereye nago n'urubanza ruba rwaramenyeshejwe ababuranyi rugaheza rukaba ntabanduka, umucamanza nawe agaheza akihutira gushikiriza umuburanyi ico yatsindiye. Kukaba nkako urubanza ruciwe ntirukurikizwe rusa n'urutabayeho kandi ruteranya ababuranyi aho kubahuza. Kenshi ugasanga havuyemwo amatati menshi n'ivyaha bikomakomeye. Nico gituma dusaba ko amasentare yokoroherezwa kugira ashike ahabwirizwa gukurikirizwa izo manza atantambamyi, hanyuma uwatsindiye ikintu
akakironswa mu mwanya ubereye. Imbona kazoza y'igihugu cacu ifise ihangiro ry'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ubutungane bw'u Burundi ntibwosigara inyuma mu guterera kugira dushike kw'iryo hangiro. Kukaba nka kumucamanza yigenga agaca urubanza rwiza agakurikiza urubanza mu gihe kibereye azotuma abene gihugu bamwitura batama mu nzira, ahubwo biteho ibikorwa by'iterambere ryabo ry'igihugu, bitume mbere n'abanyamitahe bo mu gihugu namva makungu bizera ubutungane mu kuzana imitahe yabo, bagashinga n'inganda, bakagwiza amabanki, bakagwiza akazi, bakariha n'amakori n'amatagisi. Ivyo vyose bikaba ari ibizoterera mu gushika kuri ya mbona kazoza. Nico gituma twagomba dusabe abacamanza bacafuza urwego rw'ubutungane ko botahura ko baba bariko barasuzuguza igihugu cabo, ndetse bagatuma n'abazozana imitahe yabo mu gihugu cacu bati icizere ku butungane, bakayisubiza inyuma, bakabuza abo yizanye kuyizana, naho mu gihugu bakayijana hanze mu bindi bihugu bifise ubutungane bwiza. Nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, mukaba n'umucamanza kizigenza, uyu mwaka turangije abakozi b'amasentare uhereye kuri sentare z'intango ugashitsa kuri sentare ntahinyuzwa barabaye ku kivi bishimishije, ivyo bikagaragarira mu mwimbu wabonetse. Ku manza zacitse amasentare yari afise imanza zingana 21,000 n'amajana 696, muri izo hacitse zingana n'ibihumbi 16 n'imanza 16, no kuvuga umwimbu ngana n'ibice 73%. Naho uwo mwimbu ushimishije ku bwacu wari gushobora kwiyongera y'amasentare abakwije ibikenewe mu kazi kayo. Aha twovuga nk'abakozi, amasentare menshi na cyane amasentare y'intango usanga afise abacamanza 3 gusa, abanditsi b'imanza ugasanga n'umwe cyangwa babiri. Ivyo bikaja kunyuka iyo hagize ubuja mu karuhuko cyangwa akagwara, kuko bituma sentare idashobora gutunganiriza abayitura, kikaba ari kimwe mu bitera imidogo ikomeye mu bitura amasentare. Tugasaba ko hokongerezwa abakozi bakenewe mu buzima bwa sentare kugira ubushikiranganje bujeje ubutungane buronke mbere n'uruhusha kugira bushobore kuzabura subiriza abacamanza babuze. Kenshi twarabonye ko ubushikiranganje bw'ubutungane busubiriza cyane abagiye mu karuhuko cyangwa abitavye Imana. Ikijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza, ikibazo cerekeye kwiyunguruza abacamanza ngo bashike ahabereye amatati cyangwa ibyaha ni ikibazo nkoramutima, kuko kiri mu bituma imanza ziteba. Kukaba nkako kugira urubanza rucibwe neza, nuko umucamanza yishikira ahabereye amatati cyangwa icyaha, agashobora kwibonera n'ivyo ababuranyi bahisha sentare, mbere akaronka n'umuco mu kibano, ndetse n'ivyabona bigatinya kuza gushikiriza ibinyoma. Aha rero dusaba leta ko yobandanya ikubitinza ibifusi kugira amasentare asigaye atararonka uburyo bwo kwiyunguruza ashobore kuburonka. Ikindi nuvuga gikomeye mugenzanije yakivuze nibijanye n'imashini nyabwonko abacamanza bakoresha mu kwandika imanza. Mu bituma imanza ziteba kumenyeshwa ababuranyi harimwo kubura amamashini nyabwonko akwiye. Uyu munsi abacamanza nka bose barandika imanza bakazandikisha ikaramu, baheza bagahereza umwanditsi ngo bashirire ku mashini. Ivyo biza kunyuka mu gihe imanza zo kwandika zibaye nyinshi kandi abanditsi nabo bakaba ari umwe cyangwa babiri. Ivyo bigatuma ababuranyi babwirizwa kumenyeshwa imanza zacitse mu mwanya muremure, batezwa kumenya ivyo batsindiye mu mwanya mutoyi cyane. Twari twifuza ko umucamanza wese yoronswa imashini nyabwonko kugira urubanza ciye agwiyandikire wenyene, ruce rumenyeshwa benego batarinze gutama. Nyine cyubahiro urwego rw'ubutungane rurakenguruka cyane utwigoro leta iri kirakora idahengeshanye no gukora
kugira urwego rw'ubutungane rubandanye rukora inshingano zabo. Aha twovuga nkuduha abakozi baraduhaye abakozi bashika 153 abo binjijwe biciye mu kizamini cyabaye abo twarabonye ko bagize icyo bafasha cyane. Turabona kandi ko hari ibyagiye birakogwa uburyo bwo kwiyunguruza bwahawe amasentare amwamwe, ariko aha tukaba tugisaba harakenewe cyane uburyo bwo kwiyunguruza ku bacamanza ku masentare amwamwe biboneka ko atigeze ashikirwa. Guhinyanyura amategeko navyo byarakozwe, amategeko atarakijanye n'ibihe. Aha twovuga nk'ibwirizwa riringaniza ububasha bw'amasentare, igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'amatati zitohozwa n'ingene ziburanisha hamwe n'ingene zicibwa zikongera zigakurikizwa. Ivyo ni vyakozwe dushima cyane, leta y'u Burundi yagiye irashiramo ingufu kugira bishoye kuboneka. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ntitwosozera tudakengurukiye by'umwihariko abunganira urwego butungana. Aha twovuga nka PNUD, ubumwe bwa Buraya bwicishije muri ENABEL, twovuga CORDAID, LADEC, Bibliothèque sans frontières, UNICEF, PRET hamwe n'abandi bagumye bari hafi y'ubutungane kugira abenegihugu batunganirize mu mwanya mwiza. Mu kurangiza twagomba dusubire tubashimiye nyine cyubahiro kwiteka mwaduteye mukaza kugurura uwo mwaka w'ubutungane. Dukenguruka kandi cyane n'utwigoro muri kumurakora kugira urwego butungane rubugwego bigenga koko. Twongera kandi dushimira mwebwe mwese mu vyubahiro Imana yabahaye mwatwihebeye mukaza kudufasha uru rubanza. Ni kuri amajambo yo gushima dutangaje cese ko imiryango y'amasentare yuguruye inyuma y'akaruhuko abacamanza bahoramo. Tukaba tubinginze nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mukaba n'umucamanza kizigenza ko mwotwugurura icese umwaka w'ubutungane w'2025 ushira 2026. Ni harambe ubutungane, iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana ihezagire igihugu cyacu, iduhezagire se Barundi, yongere ibahezagire namwebwe mwese mwifatanije na twebwe muri bino bikorwa. Murakoze. Imbere yuko mva nganagira ntabagoye n'icyubahiro mushike ngaho imbere mudufashe dushimire abacamanza bagerageje n'abashikiriza amanza kwitwara neza muri uwo mwaka turangije. Nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abacamanza n'umushikiriza amanza tugira tubereke n'abacamanza bagerageje kwitwara mu karangamutima k'umwuga wacu. N'abacamanza biboneka ko bakoze ibishoka byose mu kazi kacu gasanzwe kagoye, bakagerageza kuba badahengama, bagaca imanza neza, bikaboneka ko no mu kibano aho baherereye bazwi neza, bubashwe ari abantu bakora akazi kugira kabatera iteka. Aha rero nyine icyubahiro akazi dukora sakazi koroshe, abo baba ari bake cyane kuko dukora akazi bisaba ko umuntu wese yitanga. Twari gushimira bose mugabo twashimye ko tworaba igitigiri gito, ariko abacamanza bose twabashimiye. Akarorero nimvira ko ari keza kugira dutere intege abari mu rwego rw'ubutungane. Nagira mpere ku wa mbere n'uwitwa Juste Bizimana, umucamanza muri sentare nkuru isubiramwe y'Amakamba.
ubundi nurongoye sentare nkuru y'igihugu ya Muramvya Madame Hacher Dina Ntakarutimana. Ubundi dushimira n'umushingwamanza Jean Marie substitut procureur mu ntara ya Ngozi. Nyanicyubahiro Mana mushobora vyose, wenye n'urukundo impuhwe n'ikigongwe, we wamurinda abarundi n'Uburundi, none nahazwe imyaka n'imyaka. Bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, duhereye kuri mwebwe muserukira bene gihugu, mwebwe muserukira urwego nshingamateka na nkenguzamateka, muserukiwe na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka na nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, na nyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane, duhereye kuri ku mukuru wa sentare Ntahinyuzwa nabo bafashanya muri sentare Ntahinyuzwa, na nyakubahwa muri mu rwego nshingwabikorwa w'igihugu, hariho cegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, nyakubahwa urongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi, nka nyakubahwa bashikiranganji mugize urwego nshingwabikorwa na nshingwantwaro bw'u Burundi, cyane cyane umushikiranganji ajejwe ubutungane ariwe akurikirana ingene urwego rw'ubutungane ruriko rurangura imirimo, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mwitavye uru rubanza, tunabakengurukira kubona mwaje kudufata mu mugongo, na nyakubahwa ntwazangabo mu rwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi, banyakubahwa bacamanza mwese mwitavye uru rubanza, banyakubahwa baburamatari
muri ngaha na cyane cyane buramatari yatwakiriye muri iyi ntara nziza ya Bujumbura, nka nyakubahwa murongo y'amashyirahamwe atandukanye, namwebwe muserukira imigambwe muri ngaha, banyakubahwa mwese batumire bahire umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi ndafise akanyamuneza ntangere kubona Imana yadufashije tukaza guhurira hamwe kugira ngo twugurure icese umwaka w'ubutungane. Birahimbaye rero kubona dukoraniye hano kuri uno munsi muri iki gihe kidasanzwe, igihe dutanguza umwaka wa 2025, umwaka wa 2000 ushira umwaka wa 2026. Iki gihe rero ntitwagifata nk'umujyi gusanzwe, kuko ni n'akaryo keza ko kurabira hamwe ibyarangutse, ibyagoranye ntibishike ku ihangiro mwari mwarihaye n'icabitumye. Turahimbawe ku byo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yashikirije n'ivyo umushikirizamanza umukuru wa Repubulika nawe nyene yashikirije. Nico gituma uyu munsi ntituvuga amajambo menshi ngo turiko turigishanya, kuko ubutungane twama twabushimikiye ko mu bikorwa byose dukora. Impanuro twama twazitanze kuko tuzi yuko ubucamanza ari karahara mu ruganda ntibacure. Uno munsi wotubera akaryo ko kwibutsanya kandi ibitegerezwa kuranga ubutungane bwigenga, ubutungane butunganiriza ababwituye hatarabwe nkunzi canke mpinga yanje, ubutungane nyabutungane bugena aho ibintu bitegerezwa gutaha budakebagujwe. Turajeje kumviriza ivyaranguwe n'ivyaranze umwaka w'ubutungane waraye uheze, haba mu masentare yose yo mu gihugu, haba mu maparike yose, ndetse no mu bisata bikurikirana ingene ubutungane biko barakora mu bushikiranganje bw'ubutungane. Turabakeje rero kuvyo mwashoboye kurangura vyiza, naho uduhaze muri ubwo rwego tutabuze. Ni naco gituma tubahamagarira mwebwe abacamanza kubandanya mwubaka urwego rw'ubutungane, mukosora utwo tunenge mwavuze tutameze neza, mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu bene gihugu. Icivugo mwitoreye kijanye n'uno mwaka dutanguye kiratomoye. Igisigaye no kigenderako, kukigendera no kucisunga mu mirimo yanyu ya misi yose, kigendera no kucisunga mu mirimo yanyu ya misi yose, kugira twese hamwe twumve uruhara rw'umwe mu mugambi w'imbona kazoza y'igihugu cyacu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Muri iyo mbona kazoza mwese murabizi yuko inkingi zibiri za mbere ari zisaba yuko igihugu coba ari igihugu koko cyamaze gufata intumbero iraba iyo nzira. Igihugu rero no kuvuga inzego zose z'igihugu. Ico civugo kirerekana neza ko mwebwe ubwanyu mwiyemerera ko hakira abacamanza bacimanza nabi, bakongera bakazishira mu ngiro batevye. Ivyo navyo bikaba biruhisha abene gihugu. Mu gihe hato ubutungane bwigenga, imanza ntizicibwe neza, zikadindira hamwe zimara imyaka n'imyaka zidashizwe mu ngiro,
bizogorana cyane gushika ku mbona kazoza kuko hatagira ubutungane nyabwo abantu bama mu ruhagarara rw'imburano imitima ikama ihagaze ntibaronke akanya ko kurangura imigambi yabo y'iterambere. Biramaze kugaragara ko mu bacamanza no mu bashikiriza amanza hariho abapfuye kwinjira muri urwo rwego batabifitiye umuhamagaro canke badafise n'ubumenyi bukwiye mu vy'amategeko. Ni nayo mpamvu tumaze kuvyihweza twabonye yuko ari ngombwa ko hojaho ishure ryo kwigisha ivyerekeye ubutungane. Vyongeye nta muntu yosubira kwinjira mu rwego rw'ubutungane atabanje kwerekana ko abishoboye, mbere hagasuzumwa n'inyifato yiwe mu kibano no mu gihugu kugira ngo hinjire abafise ubumenyi bukwiye kandi b'intungane. Ku byerekeye ubwigenge bw'ubutungane, iryo jambo ririmwo insiguro nyinshi, ariko ubwigenge bwa mbere buri ku gatwe k'umucamanza uwo ari we wese. Niwe ahamagariwe guca urubanza yisunze amategeko bwa mbere, adakebaguzwa ashaka ingurire kandi atamutamika ijambo canke ngo amuzivye. Kukaba nkako umucamanza ategerezwa kumenya ko aca urubanza kugira ngo abanguranye abavukana. Mukaba muzi ko bayamaze bati uwucira urubanza abavukana ararangamira. Kugira mube abacamanza beza mutegerezwa kwitangira iryo banga mwashinzwe, mwamena ntaryo murondera kurihesha iteka mwebwe nyene ubwanyu. Banyakubahwa mwese batumire bahire, igikorwa cyose kugira ngo igikorwa cyose kirangurwe neza bisaba kwitanga no kugira kigoro kugira ushike kuco wifuza. Mu vyerekeye ingorane zibangamira imirimo y'abajejwe ubutungane, mwavuze ibijanye n'abakozi bake, haba mu bacamanza, mu banditsi b'imanza no mu bashikiriza amanza, ndetse no mu banyamabanga bo mu bashikiriza amanza. Ico kibazo turagitegera. Igihugu murazi yuko ari nko mu bwami bw'Imana, ndetse ngaha turabizi ko Imana ari ifise ikibanza ca mbere. Dufatiye rero ku ijambo ry'Imana dusomye mu bitabo ya Bibiliya, turabona yuko handitse ngo kukaba nkako hamagagwa benshi ariko hagatogwa bake kubera ukwemera ukwizigira n'urukundo byabo. Murashobora kuza muri benshi, hariho abaje nk'abacangero batemera n'uwo mwuga, badafise no kwizigira ko bafise kazoza, badakamishije intahe nk'uko twavyumvise aho hari habasabisha intahe, ndetse utagira urukundo ukunda abenegihugu. Nakare bavuga neza ko umucamanza aca urubanza ku izina ry'abenegihugu, n'uwo ariko ararucira n'umwenegihugu aruca ku izina ryiwe. Nico gituma rero hariho abaza bagasanga ivyo bari barindiriye si vyo babonye, bagaca bigira. Nejo hoshobora kuza n'igihumbi, muri ico gihumbi haheze imyaka 2 mugasanga hasigaye 100 kuko basanze ivyo barondera atari uko. Muramenya neza hariho n'abavuga nkayantwaza ngabo Yezu yavuga ngo agiraje kumurabira umwana muhiri wagaca avuga ngo mukama ntibinkwiye. Hariho rero n'abasanze umuhamagaro atari gwabo, abandi baje arabacangero. Abo nibo baca batera akagera ubwo butumwa kuko baba bazanywe n'amarongo. Ntimugire ubwoba rero ngo mwabaye bake, ahubwo murabe neza
mube bake beza. Hari aho mwosanga Imana iri kwirayungurura muri bake beza, abandi beza bakaba bariko barategurwa bugaca baza kubafasha gukutsa ikivi. Nimubanze murabe iyo tugeze niyo tuvuye. Ubutungane kare mwasanga ari ubw'abana babafise ijambo mu gihugu, wasanga bazanywe n'ababandi bavuga ari kijana. Abo rero bari baje gukorera abo nyene kugira ngo bacinyize bantege nke. Aho bukereye abarundi bashinze ko habaho mu Burundi ubutungane buca imanza ku izina ry'abarundi. Mugabo amategeko agenga ubucamanza n'abacamanza yagumye ari yandi ya kera. Mbega none wohakurira ku bwaraye ugaheza ukazimana bakwe. Nico gituma twace dutangura intumbero yo guhindura ingendo kugira duhindura ibintu na twebwe nyene tudasigaye inyuma. Mwavuze ivyerekeye ubuzima bw'abacamanza na cane cane bijanye n'agashirukabote. Jewe wanje sinavyise impembo canke umushahara, navyise agashirukabute kuko jewe narahinduye uko mbona ibintu. Narabonye kandi naratahuye kuwemeye ko umukozi w'igihugu aba ari umusuku ataba ari umucangero. Iyo rero uri umusuku nashobuja aramenya ikigutunga iyo umukorera neza. Mumenye rero ko mu bacamanza atawaje guca ingero mu rwego rw'iteka rwo gutunganiriza abenegihugu ataco ubasavye. Iyo werekanye umutima w'ubucangero ubuciye n'inkokora bamwe bakwitura bumva abacamanza aho bari hose mpembwa make mfise ingero nto, no kuvuga yuko ruca rutangura kuvuga ruti mbega igiciro cy'ubucamanza nangahe, ku buryo rero uja kuburana avuga ati ko bavuze ngo leta yabahaye make reka naje ngende ndayatwayo ndamuha. No kuvuga nta mwizero bukihari, abacamanza baba bamaze kuba abacangero, bari abantu bo gutunganiriza abenegihugu. Twasanze rero hariho benshi bihenda, mbere n'abandi bakabihendako, bakihenda no kuri urwo rwego kubera igihe abarundi bariko barasubiza ibintu mu buryo inyuma y'intambara. Igihe bariko baratunganya gushasha inzego z'igihugu, ntibibutse gutunganya neza urwego rw'ubutungane ngo rube koko urwego rw'igihugu. Icabitumye no kubera benshi bibaza ko aho ubutungane bugwaye kwari uko rwari rugizwe n'ubwoko bumwe, bakibaza ko bavanze ubwoko bizoba bitunganye. Ariko ubu twaramaze gutahura ko umucamanza w'ukuri atagira ubwoko canke intara. Umucamanza w'ukuri ni umutima, na kare bavuga ngo hari abagabo ntihagwe ibara. Iyo rero wisinye kuri umugabo aho uri hatagwe ibara nturinda kuvuga ngo ukeneye impembo. Hariho inzego abazirimwo batagira ubwoko, batagira intara canke umuryango, kuko bajejwe guhagararira iyubahirizwa ry'amategeko. Ayo mategeko nayo ntagira ubwoko, ntagira umuryango. Izo nzego rero ni nk'iz'ubutungane, iz'umutekano ndetse n'inzego z'intwaro. Abazijamwo baba bazi ko ari abatabazi batabara bose. Nizo nzego zisaba abazigize kwitanga ijoro n'umurango. Ntivyohumuriza rero abarundi bagiye bumva ngo kanaka ahengamiye ku bwoko ari umucamanza canke ajejwe umutekano no kwivuna basi canke ajejwe intwaro. Nico gituma mu kurindira ko duhinyanyura amategeko ashinga neza urwego rw'ubutungane, twamaze gusaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa ko hariho ivyihuta twoba turakora kugira urwo rwego ruboneke ko ruriko rukorera mu rutonde
gutyo duce tubona n'ico twokora kubijanye n'ubuzima bw'abacamanza. Ivyo bijanye nyene n'ubuzima bw'abacamanza nk'uko muvyumvise, ingorane n'uko urwo rwego rugikora umenga rukora nk'ibindi bisata bigize inzego z'igihugu. Urwego rw'ubucamanza turacabona ko rukora nk'ibindi bisata bigize inzego z'igihugu, ntirukora nk'urwego rw'igihugu. Ubu rero muri izi mpinduka mu gutunganya intwaro y'igihugu, mugiye kubona ko hari ikizohinduka no mu gutunganya urwego rw'ubutungane kugira ruba urwego koko rurimwo abagabo n'abapfasoni bubahwa aho bari hose, kiretse uwuzokwigira imbundege. Erega nta mwongo buri sato ibidahizwe. Umugabo w'imbundege nujya agenda arasegerereza, asaba ibiturire, yigenza mu bantu nk'igipfamutima. Dukeneye rero ko abagize urwego rw'ubutungane baba koko abagabo n'abapfasoni bafise ijunja n'ijambo, bazira umugayo, biboneka ko bashoboye bakagendera, biboneka neza ko bishoboye batakigendera ku bandi. Kuvuga ko umucamanza aca imanza abonye impembo ni nko kuvuga ko umusaseredoti yiregesha arose impembo. Abacamanza bamenye yuko bafise ubutumwa, kujya ku musaseredoti afise ubutumwa. Iyo ibintu bigenze n'abajeje ubutungane, nawe nyene yo kumva ko akozwe ko ku mutima. Nico gituma no mu byerekeye agashiruka bute hariko harigwa ingene abagize urwego rw'ubutungane bofatwa nk'abagize izindi nzego z'igihugu. Bisaba rero ko urwo rwego rutunganywa koko nk'urwego rw'igihugu, atari gisata cyo mu rwego rw'igihugu nk'uko biri ubu. Mudufashe rero gutunganya urwo rwego ku buryo biboneka neza ko harimwo intwaro yago itomoye n'abahinga bakora muri urwo rwego. Jewe ndazi ko nimwabitunganya uko ndavyumva kandi ndabitegera, uretse ko abagize urwo rwego bazoshima n'abene gihugu bazoshima kandi banezerererwe urwo rwego. Ariko rero tubikore tubizi. Mbega abacamanza bariteguye kuba intumwa z'igihugu kuko kugira rubu rwego abacamanza baba bemeye kuba intumwa z'igihugu, mandataire public, baravyiteguriye cyane. Muriteguye ko hazoba abitwa intumwa n'abitwa abahinga, kuko abahinga ni bimwe twita mu gifaransa carrière, intumwa nayo iba ari ubutumwa kandi si carrière, kuko aheba ubwo butumwa apfuye cyane ananiwe. Murarabe no mu zindi nzego z'igihugu hariho abagenwa cyane bagatogwa kugira ngo batondeshe abandi, hakaba n'abatondeshwa. Namwe muriko murahinyanyura ingene urwego rw'ubutungane rugiye kumera. Ivyo ntimuze muvyibagire, kuko abatondesha abandi ntibasa n'abatondeshwa. Birakwiye ko mu ntara zose haba ababazwa ico urwego rw'ubutungane ruriko rurakora, atari ukubazwa gusa imanza zaciwe. Turakeneye yuko mu ntara yose ubujejwe sentare y'iyo ntara ari wabazwa ibibazo byose by'ubutungane, kuko no munsi umenga umubaza ngo iwawe haciwe imanza zingahe. Ubu no kubazwa koko kugira rubu rwego tuba tuzi ko mu ntara hari urwego rw'ubutungane rufise urubazwa ku buryo atarubanza ruzova mu ntara ngo rugende mu yindi sentare yo hejuru uwajejwe ubutungane muri iyo ntara atabizi. Gutyo muzobona hariho abajejwe intwaro mu bucamanza n'abajejwe ubuhinga, haba batondesha abandi. Niho rero ico gihe tumaze kurubona urwego rutonze neza, tuzomenya ingene n'ubuzima bw'ubwo rwego
bugenda muguno munsi murumva yuko abacamanza baracifata nk'ukumenga ni igisata c'urundi rwego rw'igihugu ni ngombwa rero ko bigenga ubwo rwego rw'ubutungane rukabona yuko ari urwego ruhagarara mu zindi nzego z'igihugu nk'inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu niho koko tuzomenya urwo rwego ingene rwigenga cyo tuba ndabasaba iminsi yose ko twoza turategera ingene ibibazo bimeze mwashikirije kandi n'ibibazo bijanye n'abashikiriza amanza b'incabwenge baza baragenda uko bukeye uko bwije ico nari nakivuze ku bashikiriza amanza nabo nyene nico kimwe hamwe vyoba biruko vyoba bibabaje cane kuko amahanga yocabona ko mu Burundi atandongozi ziriho ahubwo hari abacangero gusa igihugu kirihebegwa na beneco igihugu baragihebera ikiruta ikindi igihugu beneco basabwa kugisesera n'amaraso iyo bibaye ngombwa none umuntu agiteye akagere kuko atarose impemba ashaka yogisesera amaraso gute umurundi w'umutima yogendera wa mugani wabasokuru uvuga ngo haguhaga woshaza intori ipfira ibanga igikorwa c'ubucamanza sakazi umuntu ahembegwa ingero kuko ntikigira ico gikorwa ntikigira agaciro ni igikorwa c'iteka co guhagararira abarenganijwe maze umucamanza yamize akabuye k'abagabo agatumbereza intahe agacishaho kuri yisunza amategeko maze atunganiriza uwo wese amwituye ataravye igihagararo uwarenganijwe akarenganurwa uwashaka kwihagira ivy'abandi agahebuzwa iryo niryo banga kandi rikongera rikaba n'ibango ry'umucamanza w'ukuri aho uwuburanye ikinyoma agitsindanwa bavukanye nese bubahwa muri ngaha batumire bahire turahejeje kumva ico twiyumvira kongere rutora umuti w'ibibazo by'ubutungane ariko murumva ko bitoroshe turavuze ko tugiye guhinyanyura kugira ngo urwego rw'ubutungane rube urwego ariko naho ndabivugiye ngaha si cyo nzoza kubikora mwebwe nyene nimwe muri abahinga bavyo nimwe muzi ingene bitumbera nimwebwe muzi n'ibindi bihugu ingene bigenda nimwarindira ko umukuru w'igihugu azoza kubikora umwaka uza tuzosubira guhura tuvuga ibinyene sinifuza rero ko twohura tuvuga ibi twohura tuvuga tuti ubu tugejejehe kugira rwa rwego rube urwego ico nasavye nuko koko tutosubira kubona abari mu rwego nshingwabikorwa w'igihugu bariko barivanga mu bijanye n'ubutungane ababifitiye uburenganzira bwo kugira ico bavuze ku manza zaciwe nabagize inama nkuru y'ubutungane kuko barabirekurigwa n'ibwirizwa shingiro abo nabo bakorana n'umukuru w'igihugu birahimbaye mu gihe tuzobona mu ntara mu makomine mu mazone hose abajejwe intwaro chef de zone musitanteri ashobora kubazwa ibibazo byose by'abene gihugu n'ico ubutungane kirimo nawe agacamenya ko akorana n'umukuru w'ubutungane haba muri zone mu ikomine mu ntara ubu duhiriwe duhishije muri izi mpinduka turiko turagira mu bijanye n'intwaro dufise abahuza ku mitumba umukuru w'umutumba asabwa gukorana neza n'abahuza bo ku mutumba kugira ibibazo by'umutumba biherere ku mutumba nyene birasabwa ko umukuru wa zone turakeneye yuko twobona muri izi mpinduka izo sentare z'intango zikorera mu mazone yose kugira ngo umukuru wa zone
amenye yuko akorana n'umukuru wa sentare y'intango ibibazo by'ubutungane muri zone bakamenya ko babitorera umuti bigaherera muri zone ku buryo mu ikomine hagenda ivyananiranye mu ikomine uko nyene dushaka yuko haba sentare za komine musitantera agakorana n'ujejwe ubutungane mu ikomine igitatu bivuga uko hariho abantu b'intagondwa bafise igikano cakongataye adashobora kwemeraho intahe ishize aguma ashaka kunguruza mugabo mu gihe abajejwe intwaro bazobakorana no n'abajejwe ubutungane ubujejwe intwaro n'umuhanuzi ku benegihugu bose umukuru wa sentare iri mu ikomine arashobora kubwira musitantara ati mpanurira uyu muntu nahagiye asimba avunika areke kwirirwa arazembagira mu gihe ujejwe intwaro ragiye guhanura uwo muntu arashobora gukira gutyo ntaje kuremera sentare yo hejuru birashoboka turipfuza rero yuko ubu twara sentare ari ya komine azokorana na musitanteri kugira musitanteri nawe afashe mu guhanura abene gihugu no kumenya ingene ubutungane bwifashe mu ntara bibuko nyene buramatara akorane n'utwara sentare y'intara hamwe ibibazo by'ubutungane bishobora guherera mu ntara bitarinze gushika muri sentare ntahinyuzwa hanyuma rero tweho dusanzwe ariko bimeze umukuru w'igihugu akorana n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa mu nama nkuru y'ubucamanza umukuru w'igihugu niwe mukuru w'inama nkuru y'ubucamanza icegera ciwe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa murumva yuko tweho dusanzwe dukorana vyomanuka uko bikaja mu ntara mu ikomine mu izone gushira ku mutumba ibibazo by'ubutungane twaba dutanguye kubitorera umuti ivyo rero bijanye n'ubuzima navyo nyene bica vyumvikana mugabo mu vyumve imisi yose mu rwego rwo ariko rwose hariho abatondesha abandi n'abatondeshwa hakaba baraba yuko abo batondeshwa bariko bakora bakurikije ubuhinga bwabo ivyo byose rero nivyo tugiye gukora nkaba ndabasaba cyane cyane saba abahinga dufise mu nama nkuru y'ubucamanza ko ivyo bibazo bifata nkama bagakorana n'abari muri sentare ntahinyuzwa kugira ngo badutondeshereze neza ingene vyogenda kandi ndabivuze turi kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira ngo nitwagira ivyo duhinyanyura tukabizana naho igihe bari bwirizwa shingiro turabifitiye uburenganzira turi kumwe twese birashoboka hariho abantu iminsi yose bavuga ngo urumva ngo amategeko avuga ayo mategeko yashizweho nande n'abene gihugu none abene gihugu basaza ayo mategeko ababoha ntibayabohora nibwirizwa shingiro riranditswemwo ingene itegeko riboha igihugu rishobora guhinyanyugwa none rero ntihagira bazokwitwaza ngo urumva itegeko rivuga uko ngo rivuga uko turabene gihugu twese tuzobihinyanyura kandi ndazi yuko babashinga amateka baserukira bene gihugu baba ari mu rwego nshingwa bikorwa baba abacamanza twese turakeneye ko tubona igihugu gitonze ku murongo kuko dufise akajagari ntidushobora kuzotera imbere nibi bavuga by'ubuzima bwabo ndazi yuko n'abashinga amateka bategeza kuvyumvuko abari mu rwego nshingwa bikorwa rw'igihugu bavyumvuko igihe igihugu kitagira umucamanza dushobora gutera imbere igihe igihugu kitagira inyamiramabi ntigishobora gutera imbere igihugu kitagira abajejwe kwivuna basi ntigishobora gutera imbere vyumvikana yuko izo nzego ari inzego abarundi bose dutegereza kwitangira tukemera twebwe tukanaheba ubuzima twebwe avuga tuti twe tuzoja kwirimira muga bagiye bakora ijoro n'umurango tukemera tukabihebera ni ibintu byumvikana ibintu byo kwiseherako twibaza ko mu Burundi biriko birahera nta mucangiro dukeneye mu Burundi dukeneye yuko uwemeye gukorera igihugu akora nk'umusuku mugabo ntituvuze ngo uri umusuku uca wiyahura kuko umukozi abegwa n'impembo na Yesu yarabivuze kandi murazi ko nawe nyene bamusavye ikori agaca atuma tigenda murondere hariya uroba ifi uraza gusanga mu kanwa kayo ikori ucugenda utanye bisigura yuko twese dutegeza gukora kugira ngo igihugu dushobore kugiteza imbere none rero imbere yuko nsozera nashaka nsabe mwese abacamanza ko ibikorwa muzorangura umwaka mutanguye mwobigwiza inshuro zibiri canke zitatu imitego yose mwahuye mu mwaka uheze muyitegure mwijukire koko
ubuhinga bwa none mwabishikirije mwese numvise ko mufise umutima uko mugira ubuhinga bwa none reka rero twese tuje ku kivi turondere ibishoboka byose kugira ngo muze mworoherwe twosaba rero abajejwe urwego rw'ubutungane kudutegurira amategeko atomoye azoha inyishu ibibazo byose vyibonekeza mu butungane kugira ngo urwo rwego rwizigirwe na bose dufatiye aka kanya kandi mbere yo kurangiza kugira dukeze abo muri sentare ntahinyuzwa bashimye gukora mu gihe abandi bari mu karuhuko bakiga amadosiye menshi cyane mu mwiherero bagize mu ntumbero yo gutunganiriza ababitura no gukura imanza mu nzira umwiherero mwagize wabaye kirumara kuko mwarihweje ingene mwotunganiriza ababituye murigira hamwe amadosiye y'ababituye kandi muhemuka muyakoze ku rugero rushimishije cyane byarashimishije abo mwatunganirije bose n'ababonye akigoro mwagize mukomere rero ku muheto kandi turakenguruka cyane ingene mushaka guhindura ibintu turakengurukira n'abagize ubushikiriza amanza nabimwibwiriye nawe nyene kuko ndumviriza ivy'abene gihugu bavuga iyo bariko barashimiye sentare ntahinyuzwa barambwira bati koko turabona ibintu biriko birahinduka mu bashikiriza amanza vyarabaye uko nyene baranduyikira ubutumwa bavuga bati ubu barashobora kutwakira nijoro rikiterera bakanka gutaha gufungura bariko baratwakira iyo ubonye abene gihugu bakwandikira ko bashima nta kindi twokora atari kubatera intege umushikiriza amanza arazi yuko ategerezwa gukorana ategerezwa gukingira bene gihugu naramubwiye nti aho nyene gumirizaho no kwitanga igihugu twese rutegerezwa kwitanga na jewe nkora ijoro n'umurango sindohoka hari abasigaye babaza ngo mbe abahe ngo no munsi umwumvari hirya y'ejo ukamwumvari ubu twese twarahinduye ibiro biri mu muduga ubihejeje ucurungika bakurungikira ibindi saba rero n'abari mu rwego nshingwabikorwa rwa leta ko batereza kuvyumva uko twese tuvyumva uko nitwaba dushaka gushika kuri irya mbona kazoza ku buryo mu Burundi atanumwe azosigara atabona ko ari ku kivi ndasavye rero ko uwo mugenzo mwiza uhereye kuri sentare ntahinyuzwa ukagenda mu bushikiriza amanza bukuru kuwo mugenzo mwiza wo kwandukira n'ayandi masentare kugira ngo koko babe abakorera shaka bumva yuko bakwiye hamwe hazotera igihe abantu bakavuga bati bajya abantu yemwe barakwiye agahimbaza musi mugabo ntihabuze nk'umuntu yumvise ngo bashimire abacamanza acavuga ngo babandi turakwiye yuko twese tubona abene gihugu bakavuga bati bajya abantu n'intore ahantu haciye intore barayihayagiza banyakubahwa mwese rero uko muri ngaha mwese batumire bahire turasubiye gutera intege abacamanza bakora neza bazi umuhamagaro bahamagariwe ntibabandanye bakore neza igihugu kigire amateka kizobibukirako turakeje nabo bitanze kurusha abandi bakabaha icemezo ko koko bitanze nabo nyene turabateye intege n'abandi bababonereko akarorero ni kuri ayo majambo rero turangirije ko dutangaza icese ko twuguruye umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026 ni haramba ubutungane iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi imana ihezagira ibikorwa byanyu murakoze.